ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikira kaze murano makuru tubashikiriza mu rurimi rw'ikirundi tukahera ku ngingo nkuru zikurikira. Abarongoye amavuriro n'ibitaro bimwe baragirizwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu kuba baridugirije ibitigiri vy'ibintu vyakozwe muri wa mugambi wo kuvuza abavyeyi bibungenze n'abana bari munsi y'imyaka 5 ku buntu. Ivyo ngo vyakozwe kugira barihishe leta amafaranga menshi. Turabashikana kandi no mu mazone atandukanye y'igisagara ca Bujumbura. Abagenzi bacu batubwire uko umugambi wo gusukura igisagara watangujwe n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura mu ntango z'ukwezi kwa gatatu nako wakurikijwe mu bibanza bikoreramwo amazone. Murabikurikira mu kanya mw'idonido ryano makuru. Dasubiye kubaramutsa reka no makuru tuyahere muri politike. Umugambwe Iprona ubona ko utunenge twibonekeje mu matora yo mu mwaka w'ibihumbi 2020 tumwe muri two ari nkuko abacungera amatora wasanga ahanini bagizwe n'abava mu mugambwe uri ku butegetsi. Ivyo ngo bikaba vyaca bituma hari na hamwe usanga hibonekeje amajwi arenga ko mu guharura. Bivugwa na Olivier Nkurunziza rongoye umugambwe Iprona, aho amenyesha ko mu matora yimirije basaba ko hobaho mu barorera n'indorerezi mvamakungu. Unenge twe tuvuga ni mu gucungera amatora babandi bita abamandateri. Ubwa mbere nivyo ubwa mbere dukebura imigambwe tuyibwire ko itegezwa kurungika abacungera amatora mu biro vy'amatora mu makomine, kuko iyo batariho no mu mitumba nturonka ubu gucungerera amajwi. Naho bawagiye mu gihugu cyose abantu bakagutora amajwi yawe utayacungereye mu isandugu ngo kugira ngo bivuyemwe abari vy'ukuri, aho rero niho hakira kanenge. Ubwa mbere turamaze kubona ko kenshi hariho imigambwe yidoga, mbere natwe twaridoze, ugasanga abantu bawe ku munsi w'amatora barabankiye ko binjira canke bakabivuga bwije abantu barushe batashe. Ibi rero nico tuba dusaba yuko ubwa mbere abantu bazocungera amatora mu biro vy'amatora baba abantu bizewe na bose, baba abarimwo imigambwe yose, kuko hariho abacungera amatora na babandi bita ko bagize ibiro vy'amatora le bureau de vote. Itegeko ry'amatora riremeza neza yuko abo bantu hategezwa kujamwo imigambwe yose, ibitsina byose ni. Ariko mu matora heze umugambwe w'abadasigana baremeje bavuga duti nka hose bahatswe kuba bo muganga uri ku butegetsi. Ivyo bintu biraduteye impungenge kandi twarabibonye byaratera ingorane. Ari yambe mu biro vy'amatora tuzi abantu bari mu biro vy'amatora bahindura ibintu bagasoma ibitari byo canke bakashiramwo n'ayandi mabiletemeje cyo bita bourrage des urnes. Ibi rero nivyo tuvuga ngo no munsi bizorabwe neza kugira ngo amatora vy'ukuri mu Burundi ivyo bazosoma bizobukura cane kure y'ibisagara, cane hariya mu misozi abantu bataba bariko barakurikira neza. Ivyo vyama vyashitse. Ikindi tuvuga ku bacungera amatora mu mwaka wahera nta bacungera amatora mva makungu baje ariho barabarundi gusa. N'umugwi jewe ndumushinga amateka wa Afrika y'ubuseruko nabo muri Afrika y'ubuseruko ntibinjiye. Bavuga yuko ari kubera covid uno munsi ntayiriyo. Twifuza rero ko n'abaraba bamvuga makungu borekwa bakaza kuraba kugira ngo mu Burundi ibizoba bizovugwe biti amatora vy'ukuri yabaye mu muco uboneka. Ivyo nivyo twifuza uno munsi kandi nivyo mugambwe badasigana no munsi ushingiyeko. Tuvuye muri politike tuje mu gisata c'amagara y'abantu. Abarongoye amavuriro mato n'ibitaro baridugirije ibintu vyakozwe kandi atari vyo muri wa mugambi wo kuvuza abavyeyi bibungenze n'abana bafise munsi y'imyaka 5. Nibishikirizwa na muganga Ridwine Baradahana, umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu. Hakaba hari mu nama yo ku munsi wa kabiri
n'abarongoye amadistrict n'ubuvuzi mu ntara. Muganga Ridwine Baradahana akavuga kandi ko basanze abantu bakoresha amakarata kam batakigwa neza. Ahanini ikintu twabonye nuko mu bijanye n'umugambi wo kuvuza abana n'abakenyezi ku buntu twasanze ko harimo ibintu by'amakosa menshi cyane na cyane mu bijanye n'amavuriro n'ibitaro. Usanga mu guharura igihe bashaka kurihisha leta ugasanga bariba, ugasanga baraduza ibitigiri by'ivyakozwe, kandi ugasanga ahanini twaragiye kuraba nkuko twabibashikirije ubugenduzi bw'amagara y'abantu bwari bwarishikiye ku kivi kugira ngo twirabire by'ukuri ibyo twumva bavuga abenegihugu by'ukuri ko ari byo, kandi kugira ngo twirabire yuko ibyo tubona mu maraporo ya ca gisata kijejwe gutunganya uwo mugambi ko ari byo. Twaravyiboneye koko uko twaragiye no mu mihana kuraba, twasanze by'ukuri harimo ubusuma bwinshi cyane mu itunganywa ry'uwo mugambi, bivanye n'ukuntu abakozi basa n'abimenyereye mu kubikora nabi. Ahanini ugasanga babikora kugira ngo baronka amafaranga menshi mu bitaro, ariko uko babikora siko bayaronse, ahubwo twasanze bononera amavuriro, kuko iyo tubonye amakosa kijya gisata kijejwe kubigenzura, iyo kibonye amakosa gica kibahana ibitaro canke amavuriro mato mato, ntaheze ngo asubire kuronka ya mafaranga leta itegezwa kubasubiza kugira ngo babandanye bakora. Ikosa rinini rero twasanze nuko ayo makosa bakora atuma ibitaro bikena, atuma n'amavuriro akena, kuko leta ntiheza ngo ibasubize ya mafaranga baba barakoresheje kuko ibiharuro bitaba byemewe. Hanyuma no kubijanye nyene na carte d'assurance maladie twasanze yuko by'ukuri abayifise batavugwa by'ukuri kandi bataronka ubuvuzi bukwiye nkuko bategerezwa kubikorerwa. Umushikiranganje w'amagara y'abantu amenyesha kandi ko muri iyo nama berekanye ko isuku mu bitaro canke mu mavuriro ridashemeye, ivyo bigatuma abagwayi canke ababagwaza bahandurira indwara. Mu byo bumvikanye rero ngo harimwo ko ivyo bintu vyokosorwa imbere yo ku kwezi kwa kane kurangira. Bavuye ngaha twumvikanye yuko bagiye gukosora ibintu byinshi mu bijanye no kwakira abajejwe iyo carte d'assurance maladie, kandi twemeranije yuko abakora ayo makosa ku mavuriro y'ukubesha mu biharuro no kwandika ibitari byo, twumvikanye yuko hari abazohanwa kugira ngo ivuriro ntiribandanye rihanwa, ahubwo hazohanwe ababikora dukurikije amategeko y'akazi. Ikindi naco twumvikanye nuko tugiye gukosora isuku rike. Twese twabonye yuko biteye isoni, isuku rike rirarangwa mu bitaro no mu mavuriro, abagwayi ntibatunganirijwe neza. Nico gituma iyi nama yari imeze nk'umwiherero, twineguye bikwiye ku buryo twumvikanye yuko hari ibintu byinshi tugiye gukosora mu bijanye no gutunganya isuku mu mavuriro no mu bitaro, ndetse no aho tuba naho dukorera mu mabiro, haba mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu canke muri district canke muri province sanitaire. Twumvikanye rero yuko ikintu nyamukuru twashitseko nuko mu migambi tugiye gutunganya muri uku kwezi bizoherana n'uku kwezi bazoshimikira ahanini mu gukosora amakosa twabonye ajanye n'isuku mu bitaro, kugira ngo tugabanye indwara abantu bandura mu bitaro kubera isuku rike, tubakingire, hanyuma dukoreshe uburyo dufise amafaranga arahari mu bitaro, ahubwo twasanze hanini ari ugutunganya ibikorwa nabi biri mu mavuriro no mu bitaro. Ahandi ho uburyo burahari, twumvikanye yuko tugiye kubitunganya neza. Amakuru twabateguriye arabandanya. Umugambi wo gusukura igisagara ca Bujumbura
watangujwe n'umukuru w'igisagara kw'igenekerezo rya 4 ukwezi kwa gatatu warakurikijwe mu bibanza bikorerwamwo amazone atandukanye ari mu buraruko bw'igisagara nko ku mazone ya Kinama na Cibitoke ahahora imicafu yarakuweho naho hamwe hacibonekeza ibiduga vyapfuye biri imbere y'ayo mazone. Ni nkuru tubaza mugenzi wacu Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Umanukanye ibarabara rya mbere ryo muri quartier ya Muyinga ngaho muri zone ya Kinama impande y'ishure gisumbuye rya Kinama imbere y'ikorosi ry'ibarabara rikatarigana ku biro vya zone ya Kinama ikirundo c'imicafu cahora kiyarangwa mu kuboko kw'ibubafu carakuweho aho mu misi iheze uhageze wakigwa n'umunuko hamwe n'urusazi gwahadumukira nabahora barangura imirimo yo gukora ibirato mu mapine yaheze y'imodoka impande y'ico kibanza nabo nyene barakuweho ubandanije gato impande yako zone Kinama mu kuboko kw'iburyo haraharuye neza nubwo hacibonekeza agashamba gato karimwo n'imicafu kari impande y'ibohero rifungirwamwo abakenyezi n'abigeme ku ruhande rwa ruguru imbere y'ibiro vyari inyubako ikoreramwo gwaruka za Centre Jeune uhagaze neza na neza ahari igiti c'idarapo imbere y'iyo zone utereje amaso imbere mu ruhande rw'ibubafu hibonekeza amabajaji atagikora hamwe n'umuduga wo mu bwoko bw'ikamyo biboneka ko umaze igihe kitari gito warafiriye muri ico kibanza imiserege yose ikikuje ibiro vya zone ya Kinama irasukuye nubwo ku ruhande rw'inyuma iruhande yahari uruzitiro rugabura akorera iyo zone n'ishure ryigisha inyuga ngaho mu Kinama ibonekeza umurima w'amateke biboneka ko ubagariwe neza urongoye iyo zone ya Kinama naho tutamusanze akorera tumwakuye kuri telefone yatumenyesheje ko ivyo bikorwa vyo gusukura bakorera kuba bikoze mu ntumbero yo kwitabira kamo batewe n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura ko gusukura igisagara akaba yanatumenyesheje ko banahimirije n'abarongoye amakaritiye atandukanye agize zone Kinama kugira nabo nyene bahimirize abo barongoye mu kugira isuku mu mihana yabo tuvuye ngaho mu Kinama twaciye dukubitira muri zone ya Cibitoke naho nyene twasanze harangwa isuku kuko ishamba ryarangwa imbere y'ibiro vy'iyo zone ryaraharuwe nubwo naho nyene hacibonekeza amabajaji atagikora ari imbere y'ibiro vya zone ya Cibitoke umugambi wo gusukura igisagara ca Bujumbura mu kiringo c'imisi 45 watangujwe n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura kwigenekerezo rya 4 ukwezi kwa gatatu bikaba bitegekanijwe kurangira kuri no wa gatanu igenekerezo rya 19 ndamukiza. Harakoze mugenzi wacu Jean-Marie Vianney Ngendakumana mu gusozera no makuru tubamenyeshe ko uramutswa ishirahamwe ry'umupira w'amaboko mu Burundi basketball yatanze imihoho kuri wa gatanu nkuko biboneka mu ikete yandikiye abagize inama ya bose n'urwego nshingwa bikorwa rw'iryo shirahamwe Febabu Jean Paul Manirakiza asigura ko yafashe iyo ngingo bivuye ku mvo ziwe anafatiye no kuvyo yasabwe na bamwe n'abandi atatomoye yari yatowe muri ayo mabanga mu kiringo c'imyaka 4 n'inama ya bose yo kwa 8 Myandagaro hari mu mwaka w'2021 naha duciye dusozerera ano makuru twari twabateguriye kuri uno munsi ndabashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye mugira ibihe vyiza.